Chérie. Marissa. Chérie, Marissa. Ule Marissa ni wasikana umusheri wawe. Ndabadize. He, ndibaza narakubwiye ko nigeze kumwihenda ko nibaza ngo ni wewe. Hewe nje kumuramutsa nashushe nyene gose. Ndanabitiranya gose umva naramarama ibiteye ubwoba. Ega si wowe. Abantu benshi bakunda kutwitiranya twarabimenyereye. Mahoro mama. Mahoro mama. Mama? Mama? Kwagiye atatuvugishije. Jean-Pierre, umve ndakubarira. Haje ugomba guca ku ruhande kandi atari byo warumenyereye. Uteza gusimba umutima. Kandi rero na jewe nyene ne hamwe nkunda gusenga. Yego. Kandi mudamu wanje ankunda nane nkamukuru. Uraho na jemba naramasimba nyese no kubera. Oya ntumbwire. Umve ndakubwire Charles. Je wahumbwize. Noronka umuntu kazi ari serious. Nukuri je no kwiyanga cyane ugaca urushaka. Nzobigufashamo. Erega byo twe na Sophie naki kigenda. Charles. Mugamba sahageze kuri? Ni amasaha y'abarundi ndazaraza. Wa muntu wutse. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Pierre, on est Marie-Ange. Ange. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Twavuga yuko none ari Marie-Ange wa mu ex copine wawe. Donc numwe muri ya myaka. Karibu Ange. Karibu kaka gatera. Yarahindutse, yarabaye munini. Bon, Jean-Pierre. Nukuri ndatangaye. Jesse nukantu na hamwe ndamuzi. Mugana je ndikijuju vyo. Nizina nkagibagi. Mugabo birashika kandi bitahura. Kubera igize rijya zina Marie litangura byarancanze mutwe cyane. Mama wawe aciye agenda umenga ntameze neza ubwo ntajavuje kubera ndi ngaha. Oya, gusa mama mino misi mbona umenga ntameze neza. Ariko ivyo ntaho bihuriye n'ivyiyo kuko asanzwe azi yuko je na twamaze kuba abagenzi. Okay. Marissa. Urashobora kuntera iteka ubugenzi bwanje nawe bugakomera gusumba ngaha. Ushaka bukwiye gutetitse. Marissa, kuva ndakubona muri jana numvise ko hari ikintu mbuze. Ndetse ubaye umukobwa wa mbere nkunze mu buzima bwanje. Kandi narasezeranye yuko umukobwa wa mbere nzokunda azoba ari unyene. Sinshaka reko kuguma ntantora. Ico nibaza ko wociyumvirako. Didier. Nibaza yuko hakiri toto kugira dufate decision nk'iyo. Je mbona umenga twobiha umwanya hama nimba bihari bikwazo kwizana. Sawa. Ange. Sinkeneye kumenya byinshi. Mugabo pour le moment icyo nkeneye gusa nukumenya abana banje bari kuko n'uburenganzira bwanje. None uri kurabivuga ushavuye gutyo niho umenye y'abana bari. Genza bukebuke. Ndazi ko nakuba baje ariko nanje vyarankozeko. Ange. Jean-Pierre. Sigara muri agenda garutse. Ange. Utizera gukozeko. Iyo bigikora ko hari guhera imyaka iyi yose utarabwira abana iyo se wabari. Numve ndakubwire Ange. Burya Imana niyibagira wayo.
turabonanye kandi abana banje ntegerezwa kuba kurara ndababonye uyu munsi nyene uyu. Akira amazi n'ibyo hava bigabanuka. Ndagusavye mwananje wihangane ntusubire kuryama. Ngo papa nije ndavyigira koko. None gayemo utarananiye kuvuza ko kuvuza inkorora. Aga papa sinkora gusa no ngabize amata mu mugo ndaba. Urashushe we mungwaniragure muri kino gisagara. Aha rero singira iyonja niyomva nari kutwara kwa muganga. Na musaza we Jean Pierre aranse kuza. Hewe. Ivyo ntibishoboka. Abana be bazi ko wapfuye. Nshika ndababwira ngo papa wanyu yazutse. Ivyo ntibibaho. Ni witondo genze buke buke. Abantu uzobamenya buke buke. Ariko Anje urashobora kwibaza kubwira abana ko se yapfuye kandi uzi neza ko nkiriho. Nukuri ndabuze ico mvuga ndarengewe. Umve ndakubarire. Ingene ubigenza ni wowe ubimenye. Genda ugerageze uko ushoboye kose ubibasigurire hanyuma nkeneye kubona abana banje hatarenze ico. Kweli kudashobora gutahura ibintu. Ivyo ntivyokoro. Ariko rindira abana nje kubatekara. Abana tubibabwire buke buke. Sishobora ndabibabwira abana ntibopfa bandikuriye. Ico nkora ndabahuze. Ariko sinobibabwira ubunye nihangane muzohure buke buke. Umve ndakubarire. Wewe vyose ni wavyiteye. Tu dois payer les pots cassés. Anje ndakubwire. Icyari kukunyereka muri kijya gihe. Jewe ntapfuye nari gufungwa. Mugabo nawe nagucize mu kuzimu. Ihangane kuko nanje urazi ko bitari binyoroheye. Ariko rero reka tumenye umwanya. Reka abana tugende turabwira buke buke. Kandi burije amasara agiye. Ntibakunda yuko nta ntevye. Reka ngende hama abana ngene ndabibabwira buke buke. Muzobonana muganire ariko umwanya ubanze wihumana. Ako mpa nimero zawe za telefone ico nzokora nzogutelefona ndakubwira ingene twobigenza. Okay, andika ntaje. Mbe Jean Pierre aho mwayagiye ntimuraheza kugira ngo dutahe ko maburija goma ndonde. Bega shayi ibyajeho nanje wibaza ko ari ugufa guhe. Hapana. Aho guhamagara serveur turihe dutaha. Serveur. Ingo ngaha. Ndagusavye mwananje wihangane. Jean Pierre agira ze tugutware kwa muganga. Igumye igangane. Ego. Mbese vyo nibiki. Ariko rigwaza kugira usigure igitume ibintu vyandagana ngaho hanze. Mene ntabantu baba ngaha. Mufasi. Tushime araremvye. Kuva saa kumadahwa gushika nubu. Wamufashije iki none ko mwari kumwe? Mfasha tumutware kwa muganga none we nturi umuvyeyi. Hewe muri saro soho bagwarira genda mu gitanda bari kwandarika. Mvuze ngo mu gitanda. Mwana. Muhagurusa umujana. Fasi ndakwandatse. Yibize nabo yimifuka ibona. Nta bindi byo wovuga. Kumarira amakuse gusa. Ngo tugende. Kerigira ugiye gukurambabaza. Marisa uri kurigirisha? Nenzi ngo nagerageje kugira ntubabare. Oya ukwezi cyane ndababara. Nkore sinsubiye. Kerinda gutera blague. Urazi yuko ryari nariko badije. Yari yantumiye iwabo. Sa? Muhiri wawe nyene? Yego nyene. Oya reka mbanze nicare ndagufungira hanyuma. Hewe urumva rero sha. Didier yari yantumiye turasangira turafungura. Hewe yarampamagaye kugira mbwire yuko nkunda. Ko shaka tuja muri relation sérieuse. Uribaza? Wow, c'est une bonne nouvelle.
Mahisa ambwira nawe wamwishuye gute? Ewe keri numvise namubwira ati wari waratevye kubimbwira ariko nyine ndihangana ca ndamubwira ati reka tubihe umwanya turabe iyo bija nimba bihari bizokwizana. Ewe yego sha narabaye flat. Urazi ko yambwiye ko ndi umukobwa wa mbere akunze. Vyakweri? Yego sha. Ariko Mahisa ivyo bintu vyo kwigirisha abahungu bubu abonye ko arakubwira ko agukunda akaba utavyitayeho. Hari abandi bakobwa benshi babarondera baca bigira. Rero ntuvyine Didier ntagucike. Nivyo keri. Ariko mama wiwe yaraje adusanga twicaye araturengana abandanya muri chambre atanatuvugishije. Cyo niyo nabaramukije. Tena hewe naramubajije Didier ndamubaza ati ubwo niyo baretse kutuvugisha kubera je ndi ngaha ubwo ntashavuye kubera jewe. Ashambwira ngo yaha ngo mama arabitsi yuko ngo turabagenzi ngo kandi ntaco vyanye kumubwira ngo nibaza ko bafise ingorane ngo reka nzomubaza ngo ndamubaza ngo nzokubwiye. Hewe mama Didier ameze ukuntu sana. Hewe ivyo kandi ivyo bintu birateye amakenga. Uraraba Mahisa ko tubabigize ko yabonye baje kuramutsa Didier. Reka turindire turaze reka numvise se Didier azombwira nzokubwiye. Baturindire. Yo. Mama. Pardon Didi. Pardon sinakubonye nari nasamaye. None je nzi ko nambona. Ika sinakubonye Didi. Pardon mwana. Pardon sinakubonye. Mama usigaye ufise ikibazo ikihe? Ibintu we bisigaye bikwa mwino misi ko mbona umenga ntibitahuritse. Ya nta nakimwe nakubonye. Mama urazi ko ataco duhishanye. Ngize ukuri imba ari ikibazo ufise tugitorera umuti hamwe. Oya. Iyo bije hose urafise ikibazo mama naho guma wigisha udashaka kumbwira. Oya nta nakimwe Didi nta nakimwe. Mama nimba ari ikibazo ufise ukimbwira tugitore nyinshi hamwe. Nta nakimwe. Sophie ukabuzi ko je nakutaye mu rugo nturenge ngaho utaje mwana kwa muganga nimba ari wona kuye mu nda yanje ndamuvuza ukabuzi ko amaraso yawe muvuza ivyo bikushwa jewe cyane gose Sophie mvuze nti nturenge ngaho waranyironkeye kweri ndagiye ndabitungiye Sophie Sophie Allo Ndagusabye banze umwanya banze urindire. Nagiye barababwiye yuko uyu munsi tuca tubonana. Erega si coroshe. Oya ndabigusabye umwanya muto. Ye? No, ntibishoboka no, ntibishoboka vraiment. None wewe urazi gushikisa ko bazi ko wapfuye. Ifo ko mbanza kubategura. Nayo ubundi disuri ko batupfa bandekuriye. Nukuri ndagusabye. Jampi. Kuri byose navyumvise. Se waba naracari nyene wumvise. Se waba naracari wumvise. Ndo wavyumvise nivyo nyene wumvise rero. Uyambarira. Byose navyumvise mugabo. Se waba naracariho ico nico ngomba. Erega Christine, we nabwiye ko yapfuye kubera n'abandi bose nabwiye ko yapfuye. Umva yagiye hanze je sinari nzi ko azogaruka. Nagiye mbona duhurira muri quartier. Njya mbona turahuye. None yaragiye hanze. Umuntu yagiye hanze acavuga ngo yarapfuye. Christine nawe uri konsolesa. Yanagaha. Iyo nkamenya ko tutazosubira guhurira sinari kuza muri no quartier. None nahuriye nagiye mbona duhurira mu kabari urayi ko ranstress ngo abana tegeza kurara babonye aha ndabuze ico mfata nico ndeka mana yanje we nakamara baza hewe patro rero umva ari yaje je nagiye mbona shika sawa ngirewe yandonde oya ntiyakurondera yaciye agenda
Sawa Kasuku. Yego ni sawa okay. Hewe, Sabe? mwana ameze gute? Ash. Kuri ubushobe bwaheze. Mugabo aracakorora cyane. Byiza nibaza ko twamutwara kwa muganga. Urazi, nitwo kwihuta kumujana. Uko ariko arafata ijya miti, reka turindire ingene bigenda, hanyuma ijya miti ayimaze burya ingwara iza gose mugabe ikagenda buhoro buhoro. Tubonye amazi ijya miti no tuzomenya ico dukora bivanye n'ingene ameze. Ash. Nivyo. Reka ivyo byo kwa muganga tube turavyihojeje. Hanyuma urazi yuko ejo tutashoboye kuganira neza. Nagira ndakubwire ko mbonye muca nsanze ruguru akambwira amagendera yagize ataze wategerera imodoka atanime yafise agahenda abashoferi akabwira ko aza kubari hashitse kaza ndamubona ruguru ngo ba narumiwe urazi igihe naza n'abantu Sofia ivyo yambwiye ngo ndavyara nkamuzanira karira tanumwe wiwe arimo ubu rero yenyuce ngo akoresha ijoro no mutaga basige basondeza nka zirima za madudu ngo ntabaha nakanya kugira ngo basubire mu ivyigwa mama ngo umwana wa ruguru muri adakoze acagwara uko nyine urumva bigira nikora muco yarahiye ararengwa ko atazosura guhoneza ikirenge ngaho Bujumbura niko kucanza marimari nsanga umwana yararemvye kubera inkorora imwamujanye kwa muganga nukuri narengewe ndakubwire nkagira imana nkabona ratoye imitende nukuri nzoca ndamudugana ndabe ko yoruhuka uruha rwa Sofia n'ibitutsi vyiwe mve ndakubwire Kasupa nukuri jewe ntakubesha bajya abana nta kintu na kimwe jewe nshobora ntabakoreye bajya abana nabafashe nk'amaraso yanje urashaka kubabaze niyo ntite agafaranga nko mu mpera ziyinga naragenda nkabagurira agafanta nkabazungurukisha mu gisagara tukagira tukanezegwa nkabereka yuko ari abana tuvukana ko ari abana nkunda mugabo wewe nawe urabizi nawe umuntu w'umugabo urazi ko twebwe abagabo tugenda ijoro mu gitondo tugatahuka ijoro ku mugoroba urumva rero ibyo oya nivyo biba ku murango nukuri jewe umbabarire cyane na ruhanda bifisemo kandi umwe ndakubarira nukuri je ndagusavye umpakaje ngiye kugira amatohoza neza numve ko ivyo bintu ari ivyo hanyuma nzomenya ingene mfata ingingo nivyo zokoze darushingira ndabo rwose kandi nukuri ndashonje ariko byose ndabihevye ndagiye kuryama ivyo gushusha ndabigira byose mvyubutse nta na kimwe igira ndabigira Cherise wewe nasi ndabikwemereye ndabikora genda uryame urisiye yuko ushusha ngende kuryama uja kuryama uza kuvyuka nahejeje rero utavyumva ntibishaka Allô? Oui. Bite Didi.
ariko ikena baje iyi silence ni gute oya ntamakimwe monsieur nakazi kenshi nyene n'ibisanzwe oya vraiment ni normal yego mego turi mu kiriyo reka dukoresha reka dukora akazi oya c'est normal na Christine ntanakimwe isi biramushikira akanuma vyashitse uyu munsi birasiko nihangana kuko kamame bibaye birebire oya ntanakimwe ahubwo rero amasaha agiye katurabisasha amasaha aranjanye merekeza ashaka ndagusaba mperekeze ahantu nzokoze ubundi twagenda twese tugeze ngaha aho tugejeje turakoze pe ndashaka twagenda twese ngo mpava aturondera tukagira ingorane oya ntanakimwe pori nari ngaha pori amurekeze shawe nzomukoze shawe none uvyo wowe ntumuzi nivyo vyiwe urabizi oya shaka wewe ntushavure pori kamerekeze oya ntaco ugenda ndabijeje kushapo oya nta na kimwe sawa shawe merci akazi keza rero